Navuga ati kuva nakiye Yannick sinkiri wa wundi sinkikora nka byandi bya kera sinkivuga kwa kundi sinkigira ya mico ya kera kandi igisumba aho ndi umukozi w'Imana kuba ndi muririmbyi byikeze ku muririmbyi gusa ndi umukozi w'Imana nagiye mbona ibibinduka byinshi kuri jewe mpabwa amabanga muri eglise mbo mwizigirwa mu bandi batandukanye abagenzi banje. Shalom shalom bakunda ijambo ry'agakiza TV reka nze ko meze neza bwake canke mwaraye neza ivaye naho muri ko muradukurikirana muherereye abagwaye afite ibibazo bitandukanye reka ndabaremeshe ndabwira yuko Imana iri kumwe namwe yuko umwanya n'umwanya ishobora kubahindurira amateka cyangwa ishobora kubahindurira ibihe murimo kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo niyo muremyi umwanya ndetse n'ibihe. Uyu munsi twatewe itekwa no kwakira umukozi w'Imana akorera Imana biciye mu kuririmba. Reka ndamusabe yidondore. Okay, bon amanda baramukije mu izina rya Yesu Kristo ku mazina nitwa n'abavyeyi nitwa Tanga Yannick rive Tanga ive mu nibitanga nahawe naho n'ingabire canke n'uburyo nkora ibikorwa arabanze ku izina rya Dudu arabanze ku izina rya The Voice ego umva unitije ushaka kujana n'abavyeyi n'ibitanga Yannick. Musanzwe musengera he? Ya sansenga muri eglise Bureau of the Church ego irahanye mu Kanyosha quartier Busoro. Ego wavutse ukijijwe canke waje kuzwa mu nyuma? Ya navukiye mu muryango kijijwe ariko sinavutse nkijijwe jewe nagiye ukizwa sanku kuze gatoya. Ego wavukiye mu muryango ukijijwe mukaza ukizwa mu nyuma ubuzima bwa mbere bwawe bumeze gute? Ya ubuzima bwa mbere bwari bw'ikinyabyaha bwari bwo kwivanga jise sinari nzi ibyo kwizwa ibyari ibyo nabona muhira bagenda gusenga nkabona barasenga ku mugoroba ariko sinabihavale ko sinzi ibyari ibyo ariko mu nyuma ko umuntu agenda akora bukebuke nagendagira ingaruka mbi y'ibyo nagenda camwo bibi rero ibyo maze ingaruka y'ibyo nagenda camwo mbona abantu banyereka inzira agakiza hama ndahindukira. Hari cyatumye wumva wohinduka ukava mu ngeso wari urimo ukegera Imana? Niki cyatumye uhinduka? Ya kiriho icyatumye nkizwa mva mu ngeso mbi nkegera Imana. Icyambere kambere cyangwa ndi muririmbyi w'isi ndi muraperi andi vy'isi nagendera mu gakuku k'abantu ban'urumogi inzoga ariko ibyo byose binyereka yuko juste ko niyo ntashe muhira nari isa n'abandi bana muhira. Okay, sensa n'abandi bonde muhira ko nayo umuntu muvayo iki ariko mu ndabona ati none ubuzima nibwo nkwiye kubamo kweri ko abantu bose baravuma kandi nta mahoro bwigeze bumva. Ego mu ndabona ati renda kwiye kugira iki ndakwiye guhinduka baransengera ndabishamo inguvu hama kebuke ndamenya Imana yariyo ushika no kuruno rugero. Ego wabatijwe ryari? Nabatijwe muri 2012. Nabatijwe. Wari wamaze guhebye byo kuririmba urimba like ya byo kuririmba nabihevye kuva ntanguye kuja mu eglise senga nkaheba abagenzi twari kumwe nabihevye hama kuzandagira ikindinja muri eglise nkumva ubutumwa nkumva ngena ndi baririmba nkumva birangiye cyane cyamngira inguvu n'inyota no kumva yuko no muri ubwo buzima. Ego watanguye kuririmba ryari? Kurimbira Imana? Je navuga natanguye kurimbira Imana natanguye mu mademi doze ko mu mpera natanguye kurimbira Imana nja muri eglise nkabona abarimvyi barandyohera nkumva ibyo ndabishimira bikunze ntangura bya travail ndegera abantu bamwe barimbye ati bigenda kunuko mu nyuma ko bwari ubuzima bwanje nubwo ntabitaguye kera mu buzima bwanje ariko nico Imana numva yarampamagariye gusa igenje bwagera cyane numva ndabikunze numva ahubwo biranyoroheye cyane gusumba ibyo narindimo cyane nkwana kubimenya cyane ntangura kugira amakuru ku bantu batandukanye babikora cyane nkamba mu buzima.
umaze gukizwa bagenzi abantu mwari mwarakuranye mwahorana muri izo ngeso nziza umutari wari urimo ubwa mbere ntabwo washoboye guhindura ubereka inzira y'umuco cyane bon abagenzi nari mfise kuva ntangura batanguye kubona ko ntangwe guhinduka ninjira muri eglise bo batanguye kunyanka bankumira bambonye wa mubono wa muki ariko tu nyene bikantuza ku mutima ko abantu twakuranye hageze aho nyene mbato atandukanye kuntu kabambonye bamudanye bibiliya cyo umusazi ariko nyuma yaho hariho umwe yakijijwe aca bari mu baziste bamaze kubona turi babiri naca twikura ako gushika n'ubu twagerageje biranga aracaye muri ivyo bintu nyene ariko ndazi umunsi Imana izobarokora ibagire neza umva wagendeye mu ngeso nyinshi z'abajene bakino gihe ni nk'ibihe bintu bitatu wakoze muri kahise wicuza kuba warakoze bo ibyo nicuza cya mbere ikintu cyo kunywa inzoga ndacicuza cyane rwose ikindi naco ubuhumbo ni bwinshi ibintu iyo umaze kuba utamenya Imana nyene iyo umaze kuba winda n'abantu batandukanye uko uja mu bintu bwinshi ntodondo yego ni byinshi nicuza mu buzima yego Paulo nyimba nihende niwe yavuze ngo ibyahora bimbera inyungu ubu mbibona nk'uruhombo yego umaze gutangura kuririmba watanguriye muri korale canke waragiye uravyiga dan jamwe je natanguye mu kwizwa kuri wanje natanguye just nakurikiye umukobwa nakunze umukobwa nkunze umukobwa ndamukurikira muri korale kumba umukobwa nawe bo bafise system babwiye abantu ubutumwa kwemera umuhungu byaye byoshe kumwe yarafise target ukatujya mu niyashika ndazi ibyo ndondera ko bizohera ndamukurikiye nkumva ndamukunze gose ku buryo naho bagiye kuririmba nabaherekeza ntibwanyakiye nagira repetition rero ukibuka mbona umukobwa ariko mind ziwe ziri kure yiwanje donc wagiye gukizwa kubera umukobwa ntagiye gukizwa kubera umutima yego kumukobwa donc umukobwa ni wanshikaye ku ntumbero yiwanje mama nyuma maze kubikundira ibyo kuririmba ndamukundira no mukobwa ariko bonyuma mbona wewe mind ziwa avuga n'abantu banduta rero cyane ndamwikuramo buke ko yamaze kubona ibyo shaka kuri we ndakunda ndamuta cyabandanya muri ivyo wagusara mutaye ubandanya ikijijwe donc bavuga ngo Imana mu gukora ica mu bantu Imana mu kugira ukizwe winjire mu ngoro y'Uwiteka umukobwa arifisemo uruhara cyane gose nubwo ico gihe byakubabaza yego nubwo byambabaza mugabo umva yatumye ashikana ku ndoto ziwanje yego biba bigoye cyane kuri umujene wa kino gihe gukizwa bya vrai wowe bimeze gute jewe cyo no bivuga ko kwanza kuri jewe mbo kwaje byavana na famille bo warakuriye mu cyo horavukiye mu je nakuze muri famille kijijwe sivyo muri famille ifura yacu tigeze bya mu bintu bibi nubwo nakoze byose akunarabira kabero kuri famille yanje sivyo nkavuga ati nubwo bimeze uko jewe singomba yuko nubwo nkora ibi akunda gomba ko nzobera akarero n'abandi bato baje nkuko bakuru banje bambereye iki akarorero umva rero biba bigoye nyene biba bigoye mu buzima ariko donc mwose no bwatafise igihe ciwe cyo guhinduka hari amafestival twagiye duhuriramo jewe nawe rimwe ndetse hariho ikunda kubera muri Muha network muri Muha urafite indirimbo umaze kwandika ukaja muri studio canke ntatari ndafise indirimbo zishika zitatu maze kwandika za naheje gukora izo ntarakora mugomba zaciye muri studio ndacakora ako zitatu ndamaze kuzikora zamaze gusohoka inspiration muyikura he jewe kuri jewe inspiration ndayikura icambere nuko aho ndayikura ubwa mbere sinzi umbajije ko sinzi impamvu ku muntu nigiye ko canke base nk'ubu urabona aba barimba ibyisi bavuga ngo nahuye n'umukobwa byagenze ukuntu jewe inspiration ndayikura n'ubuzima naciyemo umbije indirimbo ziwanje urumva yuko bifate ku buzima nagiye ndacamo jewe yanike rero inspiration ndayikura cyane ku buzima nagiye ndacamo
ubwo bw'igipagani ngenda ca mu buzima nagenda camwo abona mu buzima ntibyoroshe mu buzima turabana biriya bikaduhungabanya byose byanteye kumva yuko byompa indirimbo ego umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe cyangwa umaze gutahura target y'ubuzima bwawe yuko atamana atabuzima ni ikihe kintu cyahindutse mu buzima bwawe niyihe shusho yawe nshasha wabonye bon nuvuga ati kuva nakiye bon yaniki sinkiri wa wundi sinkikora nka bya bindi bya kera sinkivuga kwa kundi sinkigira ya mico ya kera kandi igisumba aho ndi umukozi w'Imana kuba ndi umuririmbyi byikeze ku muririmbyi gusa ndi umukozi w'Imana nagiye mbona ibinduka byinshi kuri jewe mpabwa amabanga muri eglise mbo mwizigirwa mu bandi batandukanye abagenzi banje juste ibintu byinshi byarahindutse cyane gose yego ufite indirimbo zitatu washobora kuririmba imwe muri izo iyo wumva igikubaka cyane uko zose ni iziwawe kandi zose zirimo amavuta okay icyo nifuza mu buzima nuko no kwama ndagufise kuko kugira Yesu byamaye kubaha karamata icyo nifuza mu buzima nuko no kwama ndagufise kuko kugira Yesu byamaye kubaha karamata muri we Yesu muri we hari ibyizigiro muri we Yesu muri we hari ibyizigiro ya ino ndirimbo mu ndimo fise ego numva yagize ikima cyane cyane ku mutima wanje ndetse ku mitima y'abantu ndetse ku shingiro ego kugira wumve uvuga ati muri we hari ubuzima hari ibyizigiro wari mu bihe bimeze gute cyo gihandi cyo gihandi nkiri umunyeshure nta minerva naronka niga privé naye mu bibazo cyane gose ko abandi hagira kuri ama examen je nkasohorwa byitwa ko ndi umuririmbyi bari bamaze kumenya muri ako karere ko ndi umuririmbyi mu nkora ama evenema ariko bikabatangaza impamvu bashobora konsura kuri minerva rero ivyo obikandega nanje ubwanje ku buryo gushika naho numva ko norira rero hari mwijoro niho numva iyo ndirimbo muri we cyane navyuka directement cyandaya registra muri phone ndakurikiza ibyari bisigaye donc yavuye kubwo buzima nagenda camwe ego uyu munsi Riyanike tuzi kubera ko hari Imana yakugiriye neza abonye ikiganza c'Imana hari abajene benshi batarakizwa hari abajene benshi bakijijwe mugabo batarabyinjiramo neza nihe mpanuro wobaha bon mpanuro nobaha nta yindi ni ya mission nyene twahabwa muri Matayo ivuga ngo nuko ni mugende muhindura amahanga abigishwa banje bon nuko umuntu wese bon kuri nosi turayibako kwisi turi ingenzi ibyo tubona nk'umunezero no munsi ejo bizomubabara okay dushaka kubona TV ni byiza kubibamo papa yaravuze ati bon byose ni byiza ariko si byose bishaka kutugira ikimazi sivyo ibyo ubona just itavugira ikimazi uyu munsi bireke kuko nta kamaro amukurikire Yesu Kristo uko niwe nzira no kuri n'ubugingo bwacu nashaka gushaka ko data atagize iki atamujanye rero novuga ati ukizwa biraryoshe kwaka umwami Yesu akakubwira umwami n'umukiza bunza bwawe biraryoshe cyane gose ego nta wicujije ariho yigeze mwakira ego hari igihe bacavuga ngo iyo umuntu akijijwe wacatangura kwambara nabi ngo ntasubira kuba like kugaragara neza mugabo mbona ibitandukanye ahubwo ukijijwe babitanguye ko hajya umuntu yambara nabi hajya umwanda no badayimoni ego nshaka ko umuntu yakijijwe aratanga no guhindura akambara neza ibyo bita kwambara akavyambara ego no reka ndagushimire cyane kuba wemeye ko tugutumira ego namwe merci sana mwakoze cyane gose kudutera iteka mukadutumira kugira ngo dushobore kuyaga nk'uwo akeneye kuraba indirimbo wanditse canke akeneye kumva ubutumwa ucisha mu ndirimbo zawe
imbuga ukoresha? Ego ndakoresha YouTube, bashaka kuja kuri YouTube ukandika Yannick Dudu, mu indirimbo zose nagenda akora. Ego bakundi b'ijambo ry'agakiza TV turabashimiye cyane kuba mwashoboye kuraba ikiganiro cyacu, ni iteka rikomeye ndetse tunashimira cyane Imana rurema yo irema ibikwiriye mu gihe nyacyo, yemeye ko mubana natwe uyu munsi, turabashimiye cyane.